Reka tubaramutse nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV. Dusabe uwutaraba umunywanyi wa Inkerebutsi TV ko yoca araba munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe, aca hakora, haca haza agakengeri nako naca agakorako, ahejeje kugakora akaca afyonda aho handitse tout canke all kugira azoje ashikirwa n'ibiganiro vyacu vyo hanyuma. Hari kw'igenekerezo rya 22 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi, aho ishirahamwe Oxfam Burundi ryari riramutse ryugurura umugambi waryo mushasha muri iyo komine ya Mabayi witwa Secoje, ni kuvuga Centre Culinaire d'Opportunité pour les Jeunes. Nkuko twavyiganiwe n'uwaserukiye umuyobozi mukuru wa Oxfam muri urwo ruganda rwabereye i Mabayi, umugambi Secoje uzokorera mu makomine 3 mu gihugu cose c'u Burundi. Ayo makomine nayo akaba ari Mabayi, Nyabikere na Itaba. Muri urwo ruganda rero rwari rwatewe iteka n'abubahwa benshi batandukanye. Aha twovuga uwaserukiye nyakubahwa buramatari w'intara ya Cibitoke, uwo nawe akaba yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Cibitoke, musitanteri wa komine Mabayi, uwaserukiye umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke, umuyobozi w'indero muri komine Mabayi, abayobozi b'indero n'abakuru b'imitumba yose igize komine Mabayi uko ari 23, hamwe n'abakozi bakora iryo shirahamwe nyene Oxfam. Mu ijambo ry'ikaze musitanteri wa komine Mabayi yipfurije baraho ko bororanirwa umwanya wose baja kumara muri iyo komine asanzwe arongoye. Ntangure nshimira Imana mushobora byose, yoyo yatuyoboye kuva tukivyuka, hari abafashe inzira bashitse ngaha muri kino kibanza bahumeka umwuka w'abazima, ni kubera urukundo Imana idukunda. Banze ndabasaba umuntu amashi tubanze tuyakire muri kino kibanza. Banyakubahwa muri ngaha mwese, mumwe mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabahaye ikaze muri kino kibanza muri komine yacu nziza ya Mabayi. Tubifurije kugubwa neza mu mwanya muza kumara ngaha wose. Rero nk'uko mwabibonye twese twaragiye ubutumire gutumirwa muri kino gikorwa. Igikorwa cyateguwe n'ishirahamwe Oxfam Burundi, ishirahamwe musanzwe muzi risanzwe rikorera ku mitumba yose igize komine yacu ya Mabayi. Rero nk'uko musanzwe muri guhinzi, n'ubu rero bakaba batumyeko kugira ngo duhurire ngaha, ni ukuvuga muri iyi nama ikidukoranije ibijanye n'inyene kugira tuyage ibijanye n'iterambere. Imigambi nk'iyi iza igakoranya indongozi mu bisata bitandukanye, murabona ko bakoranije abo mu ndero n'abo mu ntwaro, ni ukuvuga haba hariho gishasha batuzaniye. Icyo gishasha ni kugira ngo tukiyage ku mpande z'abo kiraba. Kuvuga turiteze yuko ibyo baza kutuyagira ari ibiza kuraba abo mu ndero n'abo mu ntwaro, ari nacyo gituma badukoranije ngaha. Rero muri nikaze ndabahaye muri iki kibanza, ndabipfurije uko kugubwa neza mu mwanya muza kumara ngaha, muko kugubwa neza mukurikirane ibyo baza kudusabikaniriza, uko tuza kuba tumerewe neza, agakirima ni keza nk'uko dusanzwe tubizi Mabayi wacu. Tukifuza rero yuko ibyo tuza kuyagira ngaha, ibyo baza kudushikiriza biza kudufasha kugira tubandanye dutsimbataza rya terambere mu mashuri, mu benegihugu nk'uko dusanzwe tubikora. No kuri ayo majambo nagire ndabashimire, ndabifuriza yuko muza kugubwa neza mu mwanya wose muza kumara ngaha. Murakoze.
Ahejeje umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Cibitoke nawe yaciye afata ijambo yiwe agira ati ikaze mu yabaye ikaze mu kibanza uzurana bakora bose muzamukana hanyuma umwabonye mu butumire uyu munsi cyangwa osfi yatumije ikiganiro kiri mwebwe kiri cyane mwebwe mujejwe indero naje intwaro mutumba kugira ngo batubaduhe intumbero bijyanye n'umugambi bafitiye urwaruka imyaka yarase 13 ku myaka 24 wari ku mashuri cyane atari ku mashuri. Uwo mugambi rero no kwigisha ubashobora kwiteza imbere amabwiriza kazoza keza none umugambi ubatse gute bazakudusigurira ahanini nukora ukuntu ugukwaruka ufite imyaka mikeyi ukumva ukuntu ushobora kubaho dufatiye ku migambi nyine twiteguriye y'imigambi mito mito kuja hamwe mu mashyirahamwe n'amakoperative hanyuma bakungurana ubwenge muri wese akagira icyo kubarira atarenze uzoba ashyira amashuri umwana mwaka wa 13 abashyirwa mu ishuri none baravuga mu mwaka wa 5 wa 6 ntashobora mu rugo n'urutungo rwabo n'utungo inkoko none ninde kamukirura kugira ngo yuko nawe umuraba ejo amaze imyaka 50 mu ndingari asari ikintu yibariye mu buzima bwiwe n'ikazoza kiwe kazavuga ko rero kugura icese uwo mugambi wo kwigisha urwaruka rwacu nyine mu gusobanura imigambi mu bibazo bizogira akazoza keza imigambi y'iterambere none bande bazogufasha ni mwebwe abayobozi mujejwe intwaro cyane ku mutumba uwo mugambi uzoshikira ku mutumba nubwo ku mutumba runaka kwigenza gute bifata kutujanye n'iterambere uruhara rwo kurwaruka umutumba n'uwuhe kugira ngo kwiteza imbere mbe kugira ngo bavyumve uruhara rwo kurwaruka rushobora kwibonekeza gufasha gutumbereza urwaruka kugira ngo by'ukuri bonyene ubwo bashobora guterura umugambi bari hamwe muri koperative runaka bakaba bakavuga duto uko bazoza barakura bakorana n'umugambi none rero akaja mu nyamukuru kubasaba buri wese kigaragaza igiciwiwe na cyane cyane kucyumvisha urwaruka kugira ngo umutumba wose usaba urwaruka cy'ukuri itunganije rubona icyo ruzovamo mu myaka iza imbaraga kazoza y'igihugu mu mwaka wa 2040 igihugu kiba cyifashe hanyuma giteye imbere urwaruka rutarimo ntibikunda kazoba kagira kugira ngo barumvirize ari uko uramba barutangiye kugira ngo igihugu imbaraga z'iki gihugu abazi igihugu twese igihugu tuza kigera ko uramba barutangiye muri w'ibikorwa none ndabatera kamo rero umwe wese yigaragaza ku giciwiwe kandi urabyo rugaragare kugira ngo umugambi ugende neza ushinga imizi ibintu byaba byiza kuja rero no gutera kamo no muzikaro no gushyize ubuzima bwose bakoze bigaragaza. Ahejeje uwaje aserukiye umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Oxfine yaciye afata ijambo ryiwe
bari n'icyubahiro mwese mukoraniye ngaha, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ku izina nitwa Sinayigaya Jacques, nsanzwe nkorera mu ishyirahamwe rya Oxfam Burundi, ifite icyicaro i Bujumbura. Nkaba muri uyu mwanya ndi mu kibanza cy'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Oxfam Burundi, yafatiriwe n'ayandi mabanga. Uno munsi yategereza kuba ari iki kibanza kugira ngo tubashikirize ibikorwa bishaka gukorerwa muri iyi komine nziza y'Amabayi. Nyakubahwa muhanuzi nishikira biro ya Buramatari intara ya Cibitoke, nyakubahwa musanzwe murongoye iyi komine y'Amabayi, bayobozi b'amashure bo ngaha muri komine Mabayi, bakuru b'imitumba, ba KIA, ba SA, ba MA, nyakubahwa musanzwe murongoye ibikorwa bya Oxfam mu ntara ya Cibitoke. Nashaka nabashikirize intumbero bwa mbere yatumye tubatumako muri iyi nama kugira ngo tuganire namwe ibyerekeye umugambi tugomba kurangura ngaha mu ntara. Igituma twabatumiye, urabona ko muri mu bintu bitandukanye. Nashaka kubanza guhera ku muvumo umwe wumve ikibanza ufise mu byerekeye uwo mugambi. Ubwa mbere urabona ko turi kumwe, mpere ku basanzwe bari mu ntwaro, duhere hariya ku mitumba, turi kumwe n'abakuru b'imitumba. Nashaka ndabaramutse mu kuduza ukuboko abakuru b'imitumba mwese, mashaka kuduza ukuboko tukabaramutsa. Murakoze cyane. Igituma twatumiye abakuru b'imitumba ni ukubera ko umugambi uzokorerwa mu mitumba yose. Uwuserukira musitanteri ku mitumba nawe n'umukuru w'umutumba, ni ukuvuga ko ibikorwa ntibishobora gukorwa ku mutumba atabizi. Bagira ati ni umugwi w'ugwaruka, turabona imigwi y'ugwaruka izi irimenyereza ku wa gatandatu. Nibaza ko mubanza gukarara ibyari ibyo bintu. Ni mu ntumbero rero kubamenyesha ibyerekeye umugambi kugira ngo ubwa kabiri mudushigikire kugira ngo umugambi ushobore kuja mu ngiro. Ubugira gatatu murabona ko turi kumwe n'abayobozi. Ndabasabe igore bamfashe tuduze ukuboko turamukanye. Murakoze cyane. Abayobozi namwe mwumvise ko harimo ugwaruka, tukaba tubafata twebwe muri Oxfam tubafata nk'ababyeyi bafata umwanya munini, kuko umwanya umwana amara ku ishuri n'umwanya umwana amara muhira, umwanya amara ku ishuri n'umwanya munini. Muri iyo ntumbero rero twabatumiye kugira ngo mudufashe guhimiriza mu bikorwa mujejwe ku ishuri, mubamenyeshe ko hariho, novuga mvuze opportunité, mvuze ko hariho akaryo, hariho intumbero y'ishyirahamwe Oxfam yo gufasha urwaruka kurutegura. Ni ukuvuga ko tugomba gushinga base, tugomba gushinga umushinge. Nawe iyo umuntu ashaka kubaka inzu ahereye hejuru, murazi ko bigorana. Tugomba rero kurondera dutegure umushinge mu guha urwaruka ubumenyi, kubutegura buke buke kugira ngo bashobore kwitunganiriza ubuzima bwabo bageze mu rugero. Ni muri iyo ntumbero ubwa mbere twabashikiriza ibyerekeye umugambi, aho mutaza kumva muza kutubaza, hama ubwa kabiri mudushigikire kugira ngo ushobore kuranguka neza. Hanyuma ubwira gatatu naho twari dufise igisabo, nibaza ko muza kutwishyura ko ku ishure
umutungo umwe uzokenera ikibanza aho urwaruka ku munsi wa gatandatu ruzoza rurahurira kugira ngo dufashwe n'izo nyigisho. Ico nibaza ko mutaka kukinyisha ubu bibaza gusohoka kandi ko kukinyisha. Hama nyagomba ngaruke ku rwego rw'ikomine, aha turi kumwe na musitanteri naho nyene gituma bashingiye ko tuba turi kumwe na musitanteri ari kumwe n'abakuru b'imitumba nuko naho nyene mu byo tuzoba turiko turabigisha dushaka ko babishira mu ngiro nko mu byerekeye uburimyi. Bifuza ibibanza ku mutumba, ikibanza kimwe kimwe bizoshobora gufasha urwaruka kugira ngo ibyo bize babishyire mu ngiro, hamwe n'umuntu wundi w'umutware cyangwa abandi bashaka kubona akarorero bafatiye kuri urwo rwaruka. Ni ukuvuga mu kubashira urwo rwaruka muri ibyo bibanza, ikibanza dukeneye ikibanza cyo kwimenyera, cyo gushira kugira la pratique ibyerekeye uburimyi, kugira ngo uwo murima nimba ashobora kuba avuga ati mu buzima bwanje hari iki mfise, amenye ubwa mbere muri wa murima shure ingene ashobora gutuba mu mugwi bari kumwe ingene batunganya ico kivi, hamwe ashobore kugira ikivi ciwe nawe amenye ingene ashobora gutunganya. Naho nyene turafise igisabo y'ivyo bibanza, navyo nyene ari ibibanza dusaba bishobora gukorerwamo ibyo bikorwa by'iterambere biboneka ku mutumba, mbere bishobora kuba n'akarorero ku bandi benegihugu. Muri iyo ntumbero rero twari twahamagaye kugira ngo tuganire ku byerekeye umugambi wa sekoje tugomba gukorana n'urwaruka. Yanabwiye abari aho Oxfine icari cyo n'ibiyiranga. Oxfine irangwa n'ibintu bitatu. Ibintu bitatu biranga Oxfine navyo ni ibi. Icya mbere, Oxfine irangwa ni tablette. Hariho icyo bita tablette dukoresha kugira ngo dushobore gushikiriza inyigisho abenegihugu. Niho mvuga ibimenyetso tablette, aho muzobibona hose niho ubonye nobabaza ati ikimenyetso kiranga Braludi n'igi. Ari ukunda akayo uzabumva ko n'icupa, ari ukunda ifanta cyangwa agafanta, mvuze guseko cyangwa ko ari sima. Naho Oxfine rero irafise ibiyanga. Ikimenyetso cya mbere muzomenyera kuri Oxfine iyi tablette. Ikimenyetso kigira kabiri ni ubuhinga dukoresha aricyo twita platform. Simubone no bivuga mu Kirundi nicyo twita platform umva. Mugabo ninagerageza gusigura muco mutahura ibyo ari byo. Hanyuma ikigira gatatu ni approche dukoresha yitwa G50. Nibyo bimenyetso bitatu: tablet, platform umva, niyo approche G50. Mvuze ku byerekeye iyi tablet, nicyo ndaguhereza ko ndashaka mpere ku byerekeye approche G50. G50 ni uburyo Oxfine yiyumviye bwo gufasha abenegihugu ingene bashobora kuronka ibintu byose byankenerwa umwenegihugu atarinze kuva ahaba. Mvuze ahaba mwumve hajya mu Gacimbiri aba, hajya ku mutumba aba, hajya muri zone aba, hajya muri komine aba. Mu kubyiyumvira rero birafise aho byavuye. Oxfine yamaze imyaka 11. Uwo mugambi iyo approche yavukiye mu ntara ya Gitega muri komine ya Buraza, aho twabona ko abenegihugu bari bafise ikibazo nyamukuru cyo kuronswa ifumbire. Mugerageje kwitegereza ngaha ari iwanyu imabaye, murabona ko Copec cyangwa Post no kuvuga ko ama infrastructure financier ari ngaha ku muci, sibyo? No kuvuga ko umuntu akuye ku mutumba uri kure, n'umutumba witwa gute? Muremera. Kuvuga ko umugambi wa Oxfine utaratangura kuza ngaha, yava Muremera akaza kugura kuriha bitanu baje kubifumbira. Nibyo rero twe tumaze kubibona
umugambi twase tugira umugambi w'ibanze muri komine yitwa Buraza mu ntara ya Gitega. Ho hariho umwenegihugu ashobora kugira ibirometero 30 kugira ashikire aho ashobora kugura aho gafuka. Byari ibibazo hageze rero ko kuriha yari intambara. Turavuga ati twe twifuza kubafasha kugira imigwi yubakiye kuri ba nyumbakumi. Ni ukuvuga ko amenage, ni ukuvuga ko menage igizwe umuryango wose, umugabo, umugore n'abana. Mugabo twaca tuvuga ko urugo rwose rurafise umuntu aruserukira, umugabo aruserukira. Tumaze kubona iyo approche turavuga ati n'ubundi ko baza baraha ku mpapuro yoba ari ngorane, yogora la gestion. Niyo twashire twiyumvira uburyo bwo kugira encadrement, kugira ngo ugire encadrement y'abantu bo muri komine yose bari mu groupe n'abandi byari bigoye. Turiyumvira rero ko twodisponibiliza tablet, hanyuma inyigisho zose dushaka gutanga zikaca zija muri tablet. Hakabajamo rero inyigisho mu byerekeye uburimyi. Twatanguriye ku gisata kimwe cy'uburimyi. Muri icyo gisata cy'uburimyi umuntu yaguze ifumbire iya fomi cyangwa nzinya zahora ziriho kera za DAP, yabakeneye kumenya iyo fumbire nyine ayikoresha. Urugero rw'ifumbire bashaka kugura ifumbire mugabo ikaciba uburozi kubera itazi n'ingene yikoresha. Turakorana n'ubushikiranganji bw'uburimyi kugira ngo dushobore kuinformatiza, kudigitaliza amafishi tekinike ingene igiterwa kimwe kimwe gishobora gukora. Kuvuga ko hariho amarakiri ku mutumba, hari umufundi w'indimo umwe, ari umufundi w'indimo umwe wese ashobora kugenda agakurikirana umurimyi umwe ingene ashobora gukurikirana indimo zose bikunda. N'akazi kagoye cyane. Mugabo twe twiyumvira ati iyi tablet bijya byose bakora ingene umurimyi yorima kijambere turabishiramo muri iyi mashini. Tumaze kubishiramo rero twatumye tubona izindi rakiri. Umuntu rero yo kwibaza ati mbega Oxfine ONG cyangwa niki? Oxfine si ONG, Oxfine ni entreprise. Kuvuga ko hari imwe imitahe, hariho ababosi bazana imitahe bagashiramo kugira ngo ibi byuma biboneke. Inyuma ya Oxfine rero iyo abantu bariko barakoresha kimwe nababwira kigira gatatu cyitwa platforme yabo, niho turonkera inyungu. Ni ukuvuga ko rero uwo yibaza ati mbega Oxfine rero igizana gusuka amafaranga mu bene gihugu, nta mafaranga tuzanye, tukubimenya hakiri kare. Mugabo icyo turiko turagira twebwe turagira appui aux institutions. Ni ukuvuga ko tuzana formation, ubumenyi kugira ngo ibyo bintu byose umwenegihugu akeneye. Arakeneye ifumbire, ashobore kuyigura ku mutumba, ashobore kumenya ingene muri wa mugwi arimo, ashobore kumenya ingene iyo fumbire azoyikoresha. Muri wa mugwi arimo, ashobore kuronka imbuto irobanuye. Nimubona ko ngaho iwanyu imbuto zigoye kuronka, imbuto z'ibigori, imbuto z'ibiraya, imbuto zitandukanye zirobanuye. Mugabo muri platforme yacu ubuhinga bwose twage turashiramo, uri ku gatumba, uri kuri wa mutumba mwabwira kure, urashobora gusaba iyo fumbire, urashobora gusaba izo mbuto, urashobora kurondera amaserivisi yose ukeneye uciye muri tablet. Ni ukuvuga ko rero iyo groupement ya G50 uko ari imwe yose irafise umunsi ku wundi uhura kugira ngo ubeneficie ayo maserivisi. Kwa abiri informationnel cyangwa service finance ufasha akarorero kugira iby'ifumbire. Kuvuga ko rero Oxfine iri ngaha kugira ngo ifashe mwebwe bari musanzwe muri mu ndero, kugira ngo bijya byigwa baronka hari ibyo mubigisha baronke n'ibyivuga n'ubundi bumenyi bufatiye ku byerekeye imigambi ingene umuntu ashobora kwinjira mu buzima, sibyo? Kuko murabya ahanini ikibazo abajene b'ubu bafise, hagera ko binjira mu buzima batazi icyo bagiye gukora.
diplome mwaba hazi byo mwarazibasohore bashaka kukivuga ati none jewe muri nzokora iki. Twebwe rero muri ya poshe twabonye ko abajene bashaka kuvuga ati ababyeyi bacu baradusomesheje, ariko ibyatumye badusomesha ni uburimyi. 99% n'abarimyi, mugabo hariho des limites mu burimyi. Izo limite rero nazo tubona ni uko hakiri agriculture de subsistance. Nico gituma ko twe twahinduye n'imvugo abantu bose bari muri iyi migwi n'ababwiye G50 tubita abagwizatungo. Ubwa mbere kuko mwumvise muri rya ruririmbo turavuga ikintu cya changement de mentalité. Ahantu umuntu agwaye hanini ni kunyifigete ibintu bikorwa. Uzanye ikintu abantu baza kuza kurunguruka bakaraba ingene ico kintu kimeze, aho kubanza kuca bacakira ubwo nyene bavuga ati mbega reka turabanya abantu arico bazoroba babonye hakiri zikivamo bose baca bashaka kwinjiramo. Ni ukuvuga ko rero dushaka rero gutegura urwaruka, turutegure kugira ngo aho ababyeyi babo bananiriwe ubwa mbere nko mu gisata cerekeye uburimyi cyo kugira agriculture de subsistance bashobore kugira icyo twita agriculture mécanisée, baronke ibyo bafungura, baronke umwimbu. Tugomba kubategura ku byerekeye na planification, gutegekanya. Umuntu atangura kuvuga ati jewe ndonsa amafaranga sinayagura iyi telefone, kubera iyi telefone nayo nyene n'umutari ashobore gutangura kugira utugambi duto duto, agire esprit de créativité. Nibyo rero dushaka gutegurwa kugira ngo ushobore gushikira iyo ntumbero. Muri umugambi rero wa Sekoje twifuza ko ku mutumba umwe hoba iyo centre. Twifuza ko twoca turonka n'ibibanza bingana n'imitumba. Ibyo bibanza bikaza biraberamo amapratike. Hanyuma kubera ko kugwaruka bwose rudashobora gukunda ibintu bimwe, hariho abashobora kuvuga ati jewe ngomba nje mu bworozi, uwundi je ngomba nje mu by'uburimyi. Ni ukuvuga ko muri iyi mashini hariho ama-opportunité menshi ashobora gufasha kugira ngo umujene ashobore, n'umujene ariko arakora utuntu utugenegene. Turafise platform yitwa Yere, utugenegene twiwe tuko tukorerwa ngaho imabaye dushobore kugendwa n'abandi bajene bari mu Kirundo, abajene bari mu Yinga, abajene bari Bujumbura. Ari umuntu abikeneye ashobore no kubimugurira atarinze kuza ngaha. Ni ukuvuga ko azoroga forme ingene ashobora kugurisha utuntu twiwe atarinze kuva mu gacimbiri arimo, atarinze kugushika ngaha kuri centre, mugabo ashobore kugira iyo opportunité. Ni ukuvuga ko muri ayo magroupement bazoba bafise izi mashini zibafasha izo nyigisho, tablette zibiri muri groupement imwe kugira ngo zishobore kubafasha muri iyo ntumbero. Uno munsi rero turatanguye, namwebwe mwumve ivyerekeye uwo mugambi ko ari ibintu bije gufasha urwaruka. Ubwa mbere kuba creative. Hanyuma ikindi kintu twabonye urwaruka naho bari atire ubwa mbere n'ivyerekeye inkino, mugabo n'ibi bintu vyerekeye ubuhinga bwa none, izi mashini navyo nyene n'ibintu bibatira. Mugabo dukeneye ko ubwa mbere bexploita ibintu birimo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ni muri ya ntumbero rero tuvuze imbonakazoza birategurwa, kandi iyo bibaye ku bantu bake si byiza. Ni mu ntumbero rero kuraba mu gupima ibyerekeye umugambi twafashe amakomine 3 mu gihugu cyose dusanzwe dukorera. Muri Sweden dusanzwe dukorera mu ntara 11, dusanzwe dufise amagroupement angana 11,000. Dusanzwe dufise aba responsable abaje abo kuri terena mu bise ntagenda bavuga ikibanza cyabo kinasigura byerekeye ikibanza. Dufise abaje abashika 800 kuri terena. Kuvuga ko inyuma ya Braludi sinzi ko itarabarungiko, inyuma ya Braludi turi nk'abakabiri bakoresha abantu benshi. Ni ukuvuga ko muri iyi opportunité tugomba guha abajene, tugomba ko abajene umugambi bagenda neza, tugomba kudusha tuwushira yandi makomine yose.
mugabo ayo makomine yari mu mugambi w'ibanze Mabayi, komine Gitabo yo muri ntara ya Gitega na komine Nyabikere muri Karusi. Iyi komine rero niyo yatanguye gucagurwa ya Mabayi kubera ko ibintu byose tubona ariko birafasha gutera imbere ishirahamwe rya Osfine byose biza biva ngahe Mabayi. Mbere ujya ruririmbo bumvise nubwo bwahanye nubwo abana bongera amashi ibyerekeye gufata iya mbere ibyerekeye umugambi Oxfam no kurakora ngaha byatanguye ku mutumba wa Muhungu aho abantu baduhaye iciyumviro muri Oxfam musanzwe nta ntererano dufata ngo dufate faranga duha amashira duhe abantu bagomba gukora ibintu mugabo twabonye ko hari ikintu kiri anganje ubuzima bw'abantu buri anganje batagira amazi ku mutumba wa Muhungu barahubatse ibombo ry'amazi kandi byaciye bituma n'abantu bose mu yindi mitumba bumva ko iri shirahamwe rifise barishira mu mitima wabo. Ni ukuvuga ko rero twebwe Oxfam hari uwavuga ati none iyi ni proje ifinance izotangura ryari cyangwa izohera ryari. Oxfam ikorera kuri proje yakungorana. Iyi rero twabonye ko ari ingorane urware kwa rudateguye. Si ukuvuga ko Oxfam irashiramo uburyo bwabo umuyobozi au niveau international asanzwe ariyo ashiramo uburyo bwiwe kuko afise vision yo gufasha ashaka ko abantu bakura mu maboko mu muzi bakore icyo bashaka cyose bashobore kubikora bashobora kubishikira ari bo nyine bakifashije kuko iyo ari ibintu refinance baziko zirajamo zivuye mu kintu cya gihagarara ariko ari intambwe ya mbere ari ya urwaro nibatangura gukora bakabona ko harimo akarusho biko birabafasha bizoguma bibandanya kuko azoba ari iby'iwabo. Nashaka musozere bakengurukira bwa mbere ukanya ngene mwafashe akanya ko kumviriza ibyerekeye umugambi ubugira kabiri ngene mwatwigoreye margero hota musanzwe muri experience n'ituruhu suku dukora inama ari ya saa 3 ni ukuvuga ko saa 3 ivuga tuba twamaze gushika mugabo mu rutunge urumva ko ibintu mwateguye muri benshi biragorana intango yabigoye mu rutunge hanyuma bwa gatatu kwari gushimira abandi bantu bashaka ko baca baza ngaho imbere kugira ngo mubamenye abo twita bakina hari ibintu ngenda avuga ndazi mutamenye hari ibyo navuze ngo aba SA baze ngaho imbere aba MA n'umupapukare baze ngaho imbere cyangwa babwira ibyo ari byo nsozera no kuba y'amajambo bashobora kuza ngaho imbere muze imbere murabe asalamu aba rero murabona ko bafite n'umwambaro nibo abakira ni ukuvuga ni activateur key activator mu cyongereza ni cyo gituma bumva navuze ngo key activateur en français ni ukuvuga n'urufunguruzo rw'ibikorwa. Ni ukuvuga ko ibikorwa byose dukora ku mitumba murajya amapiriye yose ukora 6: éducation, la santé, le social, travail et revenu. Harimo muri travail et revenu harimo agriculture, élevage, hanyuma na gouvernance. Aba nibo babikora. Aba rero n'abakozi ba Oxfam usanzwe baba umwe wese aba ku mutumba akorera. Ni ukuvuga ko utomurondera ngo mubure ari ikintu muzoba mukeneye mu byerekeye ibi bikorwa muraza guhana amakontakiti abayobozi mwababonye abakuru b'imitungo mwari musanzwe muzi nayo umukuru w'umutumba atarasanzwe abazi aza kunca aza kundaba hanze tuvugane uwo n'umuntu yatarasanzwe azi ko nanjye bivuga ari ukeza no kubamenya ko babazi
kugira ngo ibikorwa bishobore kugenda neza. Muri utwine tubwiza excellence, tubwiza ibikorwa ko bigenda neza. Hariho uwitwa aba SA bari ku rwego rwa zone, ni ukuvuga super activateur, ni ukuvuga ko rwa rufunguruzo nyene rwugurura ibikorwa muri zone. Muri komine naho hariho uwitwa Etienne yagumye aryosha ibirori mu ntango ari hejuru, bamwita dawo. Unaho mu master activateur, mu maître activateur, ni ukuvuga ngo rwa rufunguruzo rw'ibikorwa bintu byose byo muri komine biba bibazwa. Hama hariho uyundi rero umushefu kanoni ahagarare ngaha mu murabe w'amashurwe yitwa Joseph, niwe asanzwe arongoye ibikorwa ngaha mu ntara. Ibikorwa usibye byose birakora. Nkaba ndashaka rero gusozera kuri amajambo ndabereka abadukorana muri ibi bikorwa niyo bazofasha kugira ngo n'umugambi uranguke neza. Hama ndashaka mbwire n'umuhanuzi wa Buramatari ko hariho iyi ntara yanyu yarashimwe, hariho n'umugambi wa PASAB tuko turakorana na PAM, ni ukuvuga ko urwaruka rwanyu rurafise akaryo keza nibaza ko bagiye mu burimi. Ni ukuvuga ko aya maguruma yacu ibintu byose akora arafise isoko muri PAM. Ni ukuvuga ko n'abantu bagiye mu bintu bafise des opportunités, bafise amashance menshi yuko bashikira iterambere rirama igihugu gikorera vuba. Ni byiza rero ko mudufasha kwemeza ko murumva ko agahiye kari mu rwaruka rwayo. Abandamukije tugira amahoro ya Kristo. Ahejeje haciye hakurikira usigura uwo mugambi, aho yagerageje gushira mu majambo yimbitse ibyerekeye uwo mugambi Sekoje, aho yavuze ko uwo mugambi Sekoje ushimikiye ku nkingi zine arizo uburimyi, ubutunzi, ubuyobozi hamwe n'irondoka rijanye n'amagara meza. Nyuma y'ayo majambo no gusigurirwa iby'uwo mugambi Sekoje, umworosha birori yaciye ahereza akanya abafise ibibazo. Icyo nashaka nsabe rero ikibazo ni iki: ubwa mbere tubona ko umwaka uza umugambi utanguye mu mpera z'umwaka w'ishure, kandi mu mwaka uza ko turitegurira kwinjira muri komine Mugina yagutse. Ntituzi rero umwaka canke twamba tubona imigambi itangura bakatubwira iki kiringo nico uyu mugambi uzobara. Mwavuze ko uyu mugambi mwawutanguje mu 2023, nibaza ko ari ico bita komine pilote, kugira ngo baze murabe amahangiro mwihaye ko muyashikako. Ni ukuvuga ko mu mwaka uza rero twe tuba twinjiye muri Mugina nshasha. Sinzi ko muzoca mwagurirako kugira ngo imitumba yose ya Mugina nshasha izoshironka ubwo burenganzira n'ikiringo uyu mugambi ufise. Kuba abanyeshure tubigisha ibandera agakura, uyu mwaka turarekura, harabo hinjira abashasha abari bahasanzwe bakaja hanze. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri, ni umugambi mwiza mwatanguje wo gushigikira abarimyi ku mutumba no kwiyumvira ibijanye n'iterambere ry'ubworozi ku mutumba, aho bahamagariye abantu kugira akarima k'igikoni kugira ngo bagire imboga bagaburira abana. Ariko hari ibibazo je rigeze kubaza wari yaserukiye Oxfine yaje kutwigisha ivyo mu migwi, asa nuko mpaye n'isoko sinanyurwa. Nanamubaza ikibazo cerekeye ukuntu bariko baratunganya amatongo, kuko jewe nk'ubu baraje barangisha kurima ikigori, aho ngasanga itongo ryanje aho narifise ubundi muntu barikiranye jewe yateye ibiti vy'imikaratusi, ubundi nawe gaca yitera ibigogo vy'imyumbati. Hanyuma kubera nari mu murima w'ibigori n'ubumwe naho nawukurikiranye, utumaye imfu nyinshi kubera imfunya ziba nyinshi ko ndazirwanya n'ubumwe muri ako gace. Bigaca bituma rero umugambi intumbero nihagushikako idashoboka. Mwari mwatubwiye indinganizo yuko hari kuntuze kugira inyigisho zo kwigisha abantu kurima y'ibiburi mukagira ivyigwa kuzindimwa bivanye n'ikintu kiherera. Haba masanga hera n'ibiraya
ugaca musaba abantu bako gace bose ko bagura imbuto y'ibiraya bakaba ariyo batera. Ico kintu twararindiriye kugishwa mu ngiro twarakiguze. Ni mu ndinganizo rero ko twosaba mu byo mufata mu minwe ko mworaba neza ikijanye n'iyi fumbire itangwa. Yakoze jewe kw'izina Nsobanuza Frediane, umuyobozi kw'ishure shingiro rya Kinyovu riri ku mutumba wa Rubuga. Banje gushima n'umugambi mwiza muje kudushikiriza nk'uko mukivuga. Je ciye numva ko ishuri wanje nk'abana nka bose bazoryitabira kuko ishure riri kw'ibarabara. Abana basamara cyane muri ya mafilme tutazi, usanga kenshi aribo bari tukaba tukigana ndeka twigana umwanya ku mwanya. Mugabo numvise yuko bagiye kubaho tuzoca tubakurikirana neza tubabona mu tugeregene cyane mu vyiyumviro birashe. Je numvise ko bose bazobishigikira. Ikibazo rero ciyemvira nuko mwatubwiye ko twokupa abana 50 ku mutumba. Mugabo je ndabona kumengo bazoba benshi. Sinzi rero ko twogira nk'amagurupe n'atatu ku mutumba umwe. Ikibazo cyane nico. Jambo, jende mukuru mutumba wa Nyasirere. Jewe nta kibazo mfise nza kubaza. Ko jese nkanti ndebye uko iri kuyakora ku mutumba ndongo uyu munsi byifashe neza. Kuko mu by'ukuri jese nkanti turavye hamwe n'ishirahamwe bita ZOA nenga ni bamwe. Imitumba myinshi irakaka. Ubuhinga bw'uburimyi mbere yuko ndabaza muri mwigisha yabarije bijya bintu nimba harimo ibigwa jese nkanti. Mu by'ukuri inyigisho babigisha none ntibazizi. Inyisho bigisha mu by'ukuri zirasa kanovera ku burimyi n'abahanga abantu batumije. Abantu bafise utumashini mu by'ukuri kandi n'uto uwo mugwi yitwa ngo gufatirwa ugiye kubahira ubuhinga bwonyene nawe kwiteza imbere ku rugero rushimishije. Uretse ko amafumbire ashikira mbere marimo kwiye gukomera aba bantu amashi kuko bazanye ubuhinga mu by'ukuri bwotuma n'umwenegihugu atera imbere. Gutera imbere ni jewe nawe ubigira mwiki uruhara. Jewe nani yavuze ku kijanye n'umunsi jese nkane hamwe wanje bajya mu minsi woza babaza iki munsi bazo kwareka karindi iki munsi gabakora ibaricara tubifise mu minwe kandi mu bituma inka yose turiko turahinyanyura iki kintu cy'ibiterwa cy'umunsi tukwangiriza ibiterwa n'igihugu ariko ari umunsi kuko bicapa mu mitwe muri cyo cyakora no mu mutumba batabana mu kureba ibitara haki mbega ahantu ho bindimo zohaba yandu kuremo nimba nabo wowe duhari mubibe ahantu hawe ho bindimo nawe ntazindi ndimo zohaba bacari mazya betero gisabwa acabisema niko ndabizi rero je muri make kwa gushima nko ku mutumbi wanje je muri bintu bihagaze neza cyane kuko abantu bakomanda amafumbire nibesheye yazo cyo kwande bakomanda amafumbire ku mutumbi wacu kandi baritaho cyane ku majyambere wabiza amakenga n'icyo turaba izgagira mama. Uwaseruka umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Oxfam Burundi nawe yaciye afata kanya arishura ibibazo byabajijwe. Sirasa ati jena amaze kwitegura ubunye amatora girashike nyuma y'amatora nta komine mabayi izobe kiriho turi muri komine Mugina none fasha ati umugambi wanje nzomara igihe kingana nako kamugenda abaza kara ni byiza cyane umukomera amashi abaje akabazo kugeza
iyi komine turayikunda nibayagura tuzovyigisha hari ico nari navuze ndiriko ndababwira vyerekeye Oxfam ngene dukora nari nagicishijemwo ndazi ko hari abavyumvise navuze nti Oxfam ntidukorera ku mugambi si projet kuze projet bavyumva ni ukuvuga ko gitanguye no munsi turi itariki 22 izohera ryari wasi suko Oxfam ngene dukora nababwiye ko hari umuntu ashiramo inoti ziwe sibyo ni investissement ni entreprise nico gituma nicyo tandukaniro riri hagati ya ONG ibifise financement bayihaye izokora ikiringo kingana gutya mu gutunganya ibi bikorwa duhereye ku makomine mato kugira ngo tugende umuntu ashizemo investissement ntatakaze uburyo bwinshi kubera ko ata information nyinshi yari afise manege ni muri iyo ntumbero rero ni ukuvuga ko twafashe aya makomine atatu kugira ngo turabe mbega ibi bintu biriko birafasha tugende mu bintu tuzi ko byafashije urwaruka dufise detemwanya tuvuga ati hariho urwaruka rwahereye rwari umwana w'imyaka 13 nibaza ko abari ngaha ari murashaka gusanga ari mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu cyangwa mu wa kane hari n'abo usanga byaragoye aho usagenda aragira gutya murabizi mu wa kane umwana wo mu wa kane umwana amaze gutangura kumenya gusoma atanguye kubona atanguye kubesha ntabwo ndagikore gutyo umubwiye ikintu arafise amayeri ngene ashaka kugukontorona je ndiko nja mu mwana nyezina kugira ndabereke ingene twe dushaka gukora mugabo umwana agiye muri 6e avuga ati mu w'icenda ndivuge ntangura kwitegura mu w'icenda nzokora ikibazo sibyo uko agenda arongera ku mwaka umutwe wiwe ukagenda arahinduka rero twe tugomba gukorera kuri iyo psychologie yiwe ukuvuga ko mbega muri ya tablet tuza tumwigisha umwana wo mu kane tumwigisha iby'umurimo hariho n'ibibazo byinshi mari kubaza mugabo tugomba ubwa mbere abe atire no kumva ikintu cyitwa organisation gutungana kugira urutonde rw'ibintu mu buzima ntaranduye kuri icyo kibazo rero ati none twe dufatira ku bibazo umugambi ufatira ku bibazo uza kwishura inyishu ku bibazo nari nzi ko nzaho kababaza ako kabazo mukampa ibyiyumviro bibaza ko nzaho gahereza ko mugabo byerekeye ayo makenga yawe cyangwa uwundi n'ugiye arabajije ati mbega umugambi uzohava uhera atakintu b'abantu twifuza barajamo oya Oxfam nababwiye ko imaze imyaka 11 muri imyaka 11 ntitwakorera ku mafinanso kuvuga ko yaba ari ijambo ryakorewe kuri financement bari ahagaze sibyo uko utaronse financement ucwagarana ni muri iyo ntumbero rero dukora gutyo muri iyo mbono ni ugufasha igihugu kugira ngo imigambi irakora ishobore kuranguka nyuma yo kwishura ibibazo abubaho batandukanye baciye bafata amajambo aho bashimye cyane muri rusangi uwo mugambi bari bahejeje gusigurigwa barayamaze ikirundi bati twiravye burya ngo uja gushangura girene ngo watagata kiwe ibintu bimpaye iki kigo kiramye cy'ibintu kinini cyane rwose ibintu kinini cyane bavyibuka twebwe twaruka wasanga umuntu baramuhaye ikibare ciwe ngo haba hato akibarika akarima ugasanga ibyo yimbuye arashora akigurira ibutura akagura agashati akagura umupira hama cyangwa ugasanga umuvyeyi yarafashije umwana akamuha inkoko imwe yonyene kugira ngo murabaze kubera ku mwana biranza n'imigisha cyane ugasanga iyo nkoko yararondotse cyane
uyu mwana ibyinshi ntasaba umuvyeyi wiwe amafaranga y'impuzu, wasanga umuvyeyi hari n'igihe wasanga mama yigurira amakaye. Ubwo muri iki gihe tugezemo ngira murabibona, n'umunyeshuri ageze mu myaka 30 usanga ariko arasaba ikambambiri umuvyeyi wiwe. Murumva ko ari ibintu bigize nte, abana ubu muri iki gihe barasamara cyane, baguma bateze amashi ku bavyeyi, ugasanga ntibashobora bonyene kwiyumvira ngo bikorere imigambi izobateza imbere, kuko biragoye kuzoza gutera imbere umaze kugera ku myaka 40, 50, bo baracerewe, ahandi bahera bakiri bato. Ndavyo manaba menshi batubwira bati bisaba yuko umwana ashobora kugera ku myaka 20 ata mugambi w'ibihumbi 200 w'umusuzugura. Ibyo rero tutabitanguye hakiri kare nibyo turigisha. Hari ikigwa bita entrepreneuria, sibyo nagayeho. Kiya kigwa cyateza kuba ikigwa kifise impanuro nyinshi kugira mu buzima bw'umwana, kugira uwo mwana ahejeje amashuri cyangwa atayahejeje aze ashobore kwibeshaho, yitunge, atazeye imisi yose kuvuga ngo nzoja gusaba. Murabona abantu benshi ubu baraja ku ishure, mugabo si ukuvuga yuko umuntu yiga kugira agahejeje amashuri azoca mu kazi ka leta. Bona bishoboka none? Bishoboka. Byasaba umuntu yige aronke ubumenyi, ubwo bumenyi buzomufashe kugira kwibeshaho muri kazoza. Rero ndavye uruganda Oxfam Burundi, nibaze yuko nkoreshe ikinyarwanda ngo rwaduhuguye cyane, kugira ngo hariho inkabuzo tubonye muri jewe, dufate twese uko turaha. Habonetse abayobozi 23 bafatiye ku mitumba 23. Jewe nizera yuko ejo twagira inama tuzoca tubwira n'abo bandi basigaye bataronse akaje ko gushikagara, tubabwire ko ari gukangurira abana gutangura bo nyene kwihangira, bavuga mu Kinyarwanda no kwihangira imirimo. Abana bo nyene batangure kuza barimenyereza gukora ibikorwa by'iterambere bizobashikana ku iterambere ryabo muri kazoza. Rero ku ruhande rw'ayo mavuze ati igituma muratumiye abayobozi, nibyo ni twebwe tumarana abana umwanya munini, kandi abo bana twebwe turashobora kubahindura. Kujya umwana ava muhira atazi gusoma no kwandika, inyuma y'umwaka cyangwa y'imyaka 2 ugasanga umwana arazi gusoma no kwandika. Jewe ndibaza yuko ni imigambi ya Oxfam tuyitsimbataje ku mashure, abana bacu ejo usagara abana batazokura ejo usanga bariko baratugora, bakeneye ko tuguma tubafata ukuboko. Baca iyo umwana amaze kuba wenyine afise imirimo yikorera kandi bifasha mu iterambere, birafasha n'umuvyeyi. Amusanga umuvyeyi ariko aratama mu kurondera impunzu zo kwishure, ama-uniforme, udukambambiri, agasabuni, amakaye, akacangura agashirako n'amafaranga y'ishure. Ubwo mu gihe umwana ashobora wenyine kwigurira nk'impunzu, akigurira udukambambiri, ibyo urumva yuko umuvyeyi aca agirente, aca aremurwa, akaca ashobora no kwigisha n'abandi bana. Twebwe rero izi nyigisho tuzofasha kuzitanga. Ibibanza ndibaza amashuri n'ibibanza bya leta bicabereyeho ni abari nka encadrement, mbere ni encadrement ku banyeshuri. Tuzofasha kugira abantu bazo bariko barafasha mu kwigisha ubwo gwaruka, baze baraza mu ivyo bibanza ku mashuri bazotora. Umunsi twagize impungenge ku munsi ubwo bavuze biti bamwe bose barashobora kwitunganya baravye n'umunsi bashobokera cyane ko twafashe umunsi wa gatatu, umunsi wa Mungu, aho ni sawa abantu bari kwishuri barashobora gufata umwanya muto tugasanga ejo habaye ihinduka.
na cane cane rero turaraba hamwe ikomine y'iwacu ikintu bita inzahabu carazigenza abantu benshi cyane uzosanga bakubwira ngo nta mugabo wo kuja kurima uharima abagore mugabo tubiravye ni ukwihenda cyane gose umugabo ni wafise imbaraga ni nawe yiyumvira cyane umugabo niwe yategezwe gufata iya mbere mu kuja mu bikorwa byo kurima no korora kugira ateze umuryango wiwe imbere kuko muramaze tusagasishwa rumuri abanyamahanga barabizi iyo inzahabu zabaye nyinshi hava ko guharika usanga benshi bayamarira mu busambanyi mu kuja kuma inzoga bakaborerwa ugasanga n'uwo muntu yaronse ibihumbi 200 hariho n'abaronka umuriyoni mugabo inyuma y'ukwezi ugasanga ayo mafaranga ntagize yende ntayafise yarayonone kubera mu mutwe atazi kugira ategure ibikorwa bishobora kumuteza imbere igihe yaronse amahera twebwe rero mu gisata c'indero kuri arimo aratevye kuza gushika ku mashuri ni karibu tuzokorana dufashanye kugira iyi migambi dufitiye urwaruka ishobore kuja mu ngiro kandi bizogenda neza turavyizeye ngira ngo sinorandira cyane rwose ntera ndabashimira cyane kubona n'ikomine yacu yaragiriwe ubu bisiraye genda twabikomera mu makomine 3 yatowe w'igihugu mu makomine 119 murumva ko amahirwe hajya rero bahora bavuga ngo bamenye ikirezi ntaya kugirira ko kera atwiciye ku gahiye imunze rero iyi oxefine imuga ko yatwiyumviriye natwe tuyikoreshe kugira urwaruka rwacu rushobore gutera imbere kandi murabona urwaruka nibwo rwinshi nabwo rufise imbaraga muze rero dukoresha urwaruka agenda babara kenshi iyo mbonye urwaruka rwirirwa rwicaye ugasanga umwana avuye ku ishure acaja kuyerera usiga nta n'icyo ariko arakora mugabo iyo umwana afise umurimo umufatira muhira usanga umwana atekereje kandi muzorabe n'umwana mara umwanya muhira ugasanga afise udukorwa ariko arakora hama agacaja mu bikorwa byo kwiga ujya mwana muzora usanga kibwere ariko wa wundi ataha ukaca usanga yirirwa mw'ibarabara ntaco ariko arakora muzora ujya mwana aragora reka nkoresha igifaransa aragora kujera aragora kumukurikirana kuko bamuca usanga babaye n'abanezeye babaye intabonye nuko rero twabashimiye by'imvamutima kubona mwiyumviriye kandi muca mwiyumvira n'igisata c'indero ko gifise uruhara runini cyo hava gifasha iri terambere ry'urwaruka tugere Kristo. Mu by'ukuri ubwa mbere nagira imana nshimire abahungu bo muri Oxefine biyumviriye ko uyu mugambi uje gufasha urwaruka ruri mu mashuri nabone bawutumbereza muri komine yacu y'Amabayi sabe abavuga komine mu baza mu hiza amashi dusubire twagereye mu by'ukuri intumbero y'uwo mugambi twese twayumvise kandi niya yindi nyene tuba twifuza yuko abana bacu boshika ni bya bindi nyene tuba twifuza yuko ejo canke hirya y'ejo abana bacu boba hama kandi murazi yuko mu by'ukuri mu mico y'ikirundi canke se mu migani y'ikirundi baravuze ati uza gusha kuratagaja harya umuntu aza kugira icyavamo umubona kare rero ni byiza yuko icyo abana bacu bovamo tukibategurira hakiri kare kuko urumva baricara abana twebwe tudatanguye kubashyira muri iyo ngono ngo dutangure kubereka yuko bakwiye kugira imbono muramaze kubona yuko hariho ibiganiro bihora biba ugasanga abajurnaliste bariko barabaza abana bakiri bato
ati wowe uzoba iki, wowe wifuza kuba iki, wowe wifuza kuba iki. Hajya bashaka wumve umwana ahava avuga ati jewe nifuza kuba mayibobo kugira ngo nsezerere hakiri kare, jewe uzoba mayibobo. Kuko n'ijambo ry'Imana kenshi riratubwira ati icyo wiyaturiye n'icuba, sibyo? Icyo wiyaturiye n'icuba. Rero iyi migambi ni myiza cyane kuko ituma abana bacu bagira ishaka ryo gukorana umwete kugira bashike kwihangiro. Rero umuntu ashika ku kintu yateguye kandi ikintu ntugishikako muri uwo mwanya nyine wagiteguriyeko. Mubo ushaka kuvuga ngo je ndifuza kuba umugabo, ucuja ngaho urarame, ucurengera 2024 ngo ndabaye umugabo, utegeza kubanza ukitegura. Rero urwaruka rwacu, abanyeshuri bacu, dutangure tubereke kazoza. Tumaze kubereka kazoza, tubakuremo ya migambi mibi bafise. Murabona imigambi iraza ni myiza, mugabo harimo n'imigambi twagiye twisanga ishaka kudezoriana abana bacu. Ibyo sinzi ko mwe murabibona, ishaka kubahindutsa intumbero. Ariko iyi migambi ije itwereka ingene twatangura gutegura urwaruka rwacu muri kazoza, batangure kugira imbono, batangure kwiyumvira icyo boba, icyo boshika. Rero ni byiza yuko dutangura kubona aho tubaye, tukiyumvira ejo hazoza abana bacu, ese bazoshikayo bimeze gute? Murabona isi iriko iraga, sibyo? Ni byiza rero yuko tutoguma tubona yuko abana bacu twoguma tubereka yuko byase mu ishuri bazoza kurima, bazorima amatongo yarazi. Ni byiza rero yuko dutangura kubereka ubuzima butandukanye bashobora kurondereramo, bakaronderera mu buzima butandukanye, ariko byose bakabihabwa n'uko baciye ubwenge hakiri kare bakabitegura. Kavuga ati jewe nize amashuri nkaheza, ndashobora gukora iki? Ukabimutanguza hakiri kare. Nimba ari umurimo akazorima koko atarima bya bindi by'akajagari by'imyumbati n'amateke n'ibijumbu n'inkore n'ubwishaza avangitiranije, agaheza azi kurima icyarico, ashobora kurima kijambere akimburaho abakara umusesekara. Nimba agenda gukora umwuga, akagenda gukora umwuga yarabiteguye abizi. Rero twebwe nk'intwaro badusabye yuko intwaro yokorana n'ayo masantere ku mitumba, kuko ayo masantere amajije kuja mu migwi bagatangura inyigisho bakiga, batubwiye yuko hari abazokenera ndetse kugira batangure gukora ibikorwa bitandukanye nk'uburimyi bishobora gutuma yangoro bayitangura hakiri kare ku mitumba, batangure kurondera uduhera twimirije uburuhuko. Turifuza yuko aba bana bafise kuva kuri imyaka gushika kuri imyaka bashobora kuba capable yo kwigurira amakaye bagaterera abavyeyi. Abo twakuranye tuwe baranzi, nafise amahirwe uwo tuvukana n'umukuru w'umutumba ari ngaha yombeshuza. Jewe kuva mu mwaka w'8 mama ntiyarazi kirato nambara ngo nida kumubwira ngo mama munyereye kirato, amakaye uniforme byose nashira yadufasha muri rasiyo. Korine mama yatanguye kuduha umutahe ibihumbi 10 turi babiri na musaza wanje twakurikirana. Ubu ni umusaseredoti w'umukara. Ubu uko bugeze tugaca ducanga umutahe tukagana ibitoki. Amezi abiri yahera tugaca dusanga dufise 100 by'inyungu, tugaca tumusigira ya bwemire yadu bya 100 tugaca tubigabura, tugaca tugira ibyo dukeneye, amakaye, ibirato, ibiki byose tukigurira, tugaca tugenda tumeze neza bye atakibazo na kimwe dufise. Mama tukamubitsa wa mutahe, tugarutse tugaca tumubwira ko wa mutahe turawukeneye, tugaca dusubira tugakora. Yabonye ko tubikorana umwete, arahe baratubwira ati reka rero ndabagwiziritse. Aca tugeze muri 11 yaciye avuga ati umwe wese 50 ndabongereje.
tugumuko biraduha umugisha biraduha amahirwe n'ibindi n'ibindi n'abo twari kumwe muri university barabizi icyo gikorwa nakunye ndagikora nginaniza kaminuza ngandi bitokindi Bujumbura nakoresha abakozi nkazigana zikasanga Bujumbura nkazidandariza ndiga ubuzima ndabuhetse hama n'ubu murabona iconi byose nshimira umukama hanyuma rero n'uvuga iki umwana atangura kurondera ubuzima hakiri kare ni ukuri ababyeyi baratureba kandi agushize ku ishuri ukagira amahirwe ugatera intambwe ugashika mu myaka ushobora kuba woshobora kugira icyo wimarira wari ukwiye kumuremura aba yararushe kabisa rero ni muri iyo ntumbero tuvuga tuti twebwe mu ntwaro aho hazoba hari itongo ku mutumba n'ukuri tuzobafasha aho hantu turi basabira ariko ikibazo dufise si imitumba yose ifise ayo matongo ushobora gusabira ubwo rwaruka kugira ngo ruronke aho ushobora kuza rurimenyereza kurangurira iyo migambi iyo rero izoba intambara abazoba bari ku mitumba tudashobora kuronka aho dushobora gutanga kugira ngo rwaruka rubiri bazoraba ibindi bintu bokora bijanye n'inyigisho bahawe borangurira ku mitumba kugira ngo niba habe biyumvira yuko bari gukora uburimyi gusa mugabo aho bikunda tuzobafasha turahazi aho dufise amatongo hamwe hamwe turahazi za buhoro za gutahana hamwe mega na za buhoro ariko aho tutayafise barashobora kuja mu migwi bagatangura kugira utuntu two korora bagurirana inkoko umwe agatwara inkoko ku kwezi ubundi ku kwezi kandi bagira umugisha umwana iyo yoroye ikintu naho indwara yotera si kenshi usanga ikintu c'umwana gihuye n'ibibazo kenshi birarokoka rero uyu mugambi twawumvise kandi azoba ari n'akaryo ko kugira ngo baze barahanurana turifuza yuko abazobafasha muri akadiremo batobaha inyigisho gusa za interinariyo bobahereza n'inyigisho zijyanye na education kuko ni ukuri badushimiye ni byiza kandi natwe turishima intambwe turiho ariko hariho n'ibitameze neza uhura abantu bariko baraheba amashuri cyane ku bwinshi ugasanga abana mu myaka gatandatu mu myaka y'indwi barahebye amashuri tantu mu buruhuko tantu mu gihe cy'ishuri baja kubagabo tubahindura ibyiyumviro tubereke ukuntu bariko baja kubagabo ku bwinshi bakiri bato kariko baca baza barana bato bakiri bato babaharika babata bagenda kurondera abandi bagore kubera ko baca baruha bakiri bato bigaca bituma abagabo baba sinuka ijambo nokoresha baca babazinuka bakiri bato ugasanga nk'umuntu w'imyaka bene data maje kwakira umukobwa w'imyaka 18 yaharitswe none umuntu yaharitswe araje do 18 mwumva mu by'ukuri azoshikana imyaka 50 agiye gutangura ubuzima buruhije sinokubwira ibibazo byinshi akiri muto rero mubahindure mu by'ukuri barafise ibyiyumviro byinshi uyu mugambi urashobora kudufasha gusubiza urwaruka rwacu kurusubiza agatima tukabahindura aho bariko baraca umurongo bakagaruka kuko bazaba bafise aho baza barahurira mu bindi vyiyumviro bitari ivy'ishuri ariko kandi bidatandukanye n'ivy'ishuri kuko ishuri murazi ukunda enyewe nimoriyana muri kazoza keza babona ikindi kintu cyaje gishigikira bya bindi vyo mu ishuri kandi atagahaje karimo rero tukibaza yuko imigambi nk'iyi igira ishika kw'ihangiro iyo ababigiyemo baje kagahaje muze rero mubikore kagahaje urugwaruka muze muruhimirize ruje muri iyi migwi atagahaje karimo kuko aje mu gahato
ahita agomesha abandi bari ugasanga arabatesheje n'umurongo n'abashaka gukurikira ntibakurikire. Rero iyo hari udashaka kubyumva muramureka kugira abandi babyumva babandanye. Iyo tugiriwe amahirwe bagatera intambwe akiri hahandi arigarura hama akazokwiyumvira kwinjira mu murongo mu nyuma babandi bageze ntibateye intambwe. Rero reka ngeze ngaha kuko turacyari kumwe n'abandi bubaka barakeneye kugira icyo bashikirije, ariko nkanje nkamusanteri n'ukuri ndakengurutse cyane uyu mugambi kandi ndemeye ko ngiye gushigikira cyane ibi bikorwa ndabisanzwe ndabishigikira abo twakorana ndazi ko twakorana neza. Hama bandanye kwegurukira Boxefin ukuntu dukorana ni byinshi, baradufasha mu bikorwa by'iterambere, ibikorwa rusange bitandukanye, murabona n'ibindi bije byuhirira. Rero twabasaba yuko mubandanye. Hama waje serukira umuyobozi wa Boxefin yavuze yuko bubatse umugezi umutumba wa Muhungu. Sinzi ko mwubatse ku mutumba wa Muhungu bivanye n'uburyo mwari mufise cyangwa kariho hari iyo bezo honyene. Je nibaza yuko atariho honyene, mworaba nimba vyokunda n'ahandi kuko Boxefin ikorera ku mitumba yose mukagira ico muterereye kuko agatererano kanyu kaguma tutanywa tubone intambere murakoze. Rero umuserukizi wa DPM mu ntara yantumye ati simba hariya je birangoye ugende urabe biriko birakorerwa hariya muri komine ya Mabanda. Hama uyu mugambi ni mwiza cyane nko mu ndero ho murazi ko abana biga nabi, abana bariga batashe bakagenda mu bintu bitabereye bakaja mu mafilme, ariko uyu mugambi wa Boxefin umaze gushika abana bazoronka ama-occupation. Rero uyu mugambi ni mwiza cyane turawushigikiye. Ndetse yanabivuze cyane ingene abana ubu badakurikirwa neza. Rero uyu mugambi umaze kuza nko ku munsi wa gatandatu abana benshi barakunda kuja kuyerera nk'uko ndetse yabivuze. Abanyeshure bakwiye abadirecteur bakaha ikibanza ciza abo bantu baza baje kwigisha abana ko n'amamashini azobahari. Abana barakunda kuryoherwa n'amamashini bakaza bakabigisha umugambi ugatera imbere, hama abana bacu bakagira ama-occupation. Jewe ndibuka nkiri umunyeshuri nari mfise ikazi ya IBR nadandaza, iyo kazi niyo yamfasha. Iyo kazi yamvuye ku ishuri naca ngenda nkarangura iyo kazi ya IBR. Je sinigeze nsaba amahera w'isakoshi ngiye muri internet cyangwa esime, ibyo byose narabyiguriye. Rero umwana w'ubu mubwiye ngo va ku ishuri ngo wikorere ikazi nawe ushobora kuyikorera, ariko twebwe muri iyo minsi yahera warikorera ikazi ukaza kuvoma. Abana benshi ubu ntibashaka gukora ikintu na kimwe, ariko uyu mugambi umaze gushika abana bacu baronka ama-occupation n'ubuyererezi bugahera mu bana. Iki gihe abana benshi ntibaronka ibintu bibokipa. Rero uyu mugambi ni mwiza cyane turawushigikiye no mu ntara yacu, kandi uje hageze twari tuwunyotewe. Rero nta majambo menshi mfise mvuga, byinshi babivuze. Murakoze. Murakoze kandi cy'umusanzu nabyiza kuvuga kuko umusanzu yabivuze ari umusanzu ukibuka tuzamukenguruka kumwe Boxefin ikabura mu gace cy'utoke kandi ibintu biboneka. Abasakanya ndakabutimbira muzakuganda ahantu zabahagarika. Ndabona cy'ukuri ko inyigisho bahereza bene igihugu cy'ukuntu batumenya imigambi yabo n'ikindi n'ubumenyi, ubutunzi, uruhereje n'amagara meza, kurwanya indwara zijyanye no gufungura nabi. Cyangwa ko kuri ibyo bintu babishaka guhinga kuko umuntu bimusigaramo akanabishyira no mu ngiro inguruka, kuko hari abantu bashaka mu ntara, mu mitumba, ibintu bazanye
umugambi uhetse ugasanga n'ibyo bigeri dutuje n'umugambi nyine ngo nk'umuntu bigishije ukuntu ashobora kurima kijambere ibikenerwa ukuntu imbuto irobanuye hanyuma hava imbuto nyinshi umwaka uheze agahinduranya aho ryatsi ibiharage ugaca akatera ikindi giterwa atari ibiharage ibyo wabigishijwe n'igihugu biramujamwo kandi akabikora ugasanga ahari nawe uba waragiye wewe akoreka arabikora hari ingabiriza rero mu ntara ugasanga imigambi yubatse neza kandi muri ubu buhinga ugasanga ku mutumba n'abantu ntibasanga bazi gukoresha tableti sawa umutezi w'agaheko ugasanga ashobora kumenya icyo yorondera n'aho akironderera ako yibagiye agaca yibutse araje muri tableti hanyuma agaca abishyira mu ngiro ni byiza cyane rwose hanyuma hanini nka mwebwe abayobozi b'amashuri kumva ko umusoro udasanzwe kugira ngo umugambi ugende neza kuko ni mwebwe mubona n'abana umwanya munini kandi umwana amaze kuva mu gihe akaja ku ishuri urafite umwanya munini umwana ku ishuri kuko umwanya kumwamukira kugira ngo ubonye nabwo uharuye amasaha usanga ni make ufatiye ku mwanya amara ku ishuri muri abantu rero muri hafi y'urugo rwaruka kugira ngo umugambi uzogende neza ndabasabe rero tuyaga amasigara cicaro mbwira mushire mu ngiro kuko muri abarundi bakora kugira nuko ibyo tuyaze usanga bitashyize mu ngiro tugafundika ibintu rero biratumye ibindi aho urakora ibi nyuma y'umwaka ugasanga nta kintu ushaka kuzira ndabasabe rero muze mufashe muri mugambi gutera intambwe amashuri bana bakora imyaka 18 na 24 abantu biboneka neza yuko ikibazo cyo gufasha cyane rwose ni mwebwe abayobozi mufatanyije n'abarezi n'abigisha bamwe mu tumba nabo n'abafite n'intange utegura yuko ugomba ku mutumba y'amashuri y'ubuzima ku mutumba hari ikibazo ku mutumba aha tuniye uwo mutumba witwa so wubatse komine so wubatse isoko n'ibindi byose ikintu cyose kiri ku mutumba iyindi ntumire ncamana neza yuko ababategura umugambi bashaka kubaguriza ku mitumba aho tuguriza cyane gusa ikintu cyose kiri ku mutumba kandi icyangoro perezida akorera ku mbaseye iri ku mutumba hagere ku mutumba si ku mutumba w'izina ku mutumba runaka muri kintu gisaba umuntu ku mutumba umugabo usabwa umuntu ku mutumba aho umugambi uteguye cyane rwose umva rero munafite n'abahangire urabese abana n'umutumba banje barabyita ubwo badebukirwa uyu munsi hakaza abana 30 ejo hakaza 10 ejo hakaza 3 uzikuye izo nyigisho ntabwo no kuhimiriza abo bana baze bitabira izo nyigisho kandi kugira ngo bazazishire mu ngiro ejo tumugira umusani yabitongoye ndavuga birashaka niba icyo nabivuga ko uje mu ntara y'amatunga itokini tuzi kuje musani uzi mu ntara tukamusani ahubwo birahari ariko kumva bitongera ubusaba basubise ubushobozi bwo kwitanga ngakora birahari tubari kwira cyangwa kuzagana cyane mugora bari twitorira telefone twitorira kandi ashobora gukorera urero ubushobozi bw'abatsi gusa ari guhereza mugabo yamukata yakora kintu ko ihari ashobora gukora ashobora kwiye aho genda hose bashobora abandi rero
abari byiza yose tuvuga kurara ibintu akamara bizotera bisanzwe rihari usanga ikibazo cyo gukinguka kuri umugambi wubatse neza ubwirwe ku mutu kandi ku bantu bagifise bakikorwa bigakunda kuko namwe 13 kumeze intumbero imyaka 24 bishoboka n'umushobora guhereza fomu ushaka ni nabo rero banakorera ko umunsi mu iki byose nyine bakoresha rero tubakoresha rero mu kubategura akazuka keza bitonze imigambi kuba tukora akagabi kiwiwe hama akagashira mu ngiro ari ku buryo bukiye bushoboka uzana tanze tukongera tumamagereza mu icumi tukana inzoga ahantu mu nyuma abakazi zikahera gusamira menshi tugaca twigurira amakaye tugaca turonka minerivare mbere nawe duhari twamusubitse ubu ari ibintu byose intero l'education umusaza twamukimuka kandi turazi ko tushikira kandi zose kugira ngo utere intambwe na cyane cyane usigaze ibyawe muzobona kandi mu kurangiza umuhanuzi mwishikira mu biro kwa Burumatari w'intara ya Cibitoke yasabye abari aho ko umumo wese yokora ibimuraba kugira uyu mugambi uzoje mu ngiro kandi uzogire n'ivyamwa byiza. None rero umwana twazana hari ko wese azokuja cejwe kugira ngo iyo ntumbero icyo cyifuzo kije mu ngiro. None kandi abahungu rero buri wese afata mu minwe tuzohera kugira ngo ubwoko bwacu ibyo baduhereye usanga bahindutse by'abantu 50 biyumvemo yuko gukorera hamwe mu migwi kugira inama ku mugambi bateze imbere nk'umwana ari ku ishuri ishoboka tubigire yuko utubaza kwa diplome cyangwa abakunda mu bari bakuye bafise ibiro cyo bashobora kwiyubaka kwiyubaka imigambi bakayigana bashobora kwikora tuba benshi basanze bibara kugira ngo umugambi w'umusoro mwinshi ubona kandi kugira tushimira bari ubumenyi mu bwoko bw'umugambi wawe hanyuma bashobora gushyira mu naho gukemura kandi oxfi yoyo y'ugushikira uwo mugambi kugira ngo babashe kubwira abana gutera intambwe muri kazoza ya Agora rero muri rero mwese muri hafi ububaruka abayobozi b'umwuga cyangwa abayobozi musabona muri kuba muraza kandi ugabaruka informa ubuhari niyo gufata cyane tuba gukora cyane rwose ushobora kudufasha ukunda ariko wowe uhindukije birakunda ndabishaka yakunda mushyire muri iyo nkuru y'uko rero baza kwiyungura ku buryo bw'ibizami bateza imbere ku bafite ingendo no kubaza ababyeyi gusa nako hari icyo gukora kugira ngo biteze imbere ikindi nacyo cya kabiri ni umushinga kandi oxfam n'ukuntu muri iyo cyose tuyibona 23 mu gihugu batwinjiye tukacamo none hari nk'uko bitangaje ngo 23 igihugu cyose kugira ngo bakome bahagiye abo basaba tubaze kubashishikariza bose Jemeza yuko bafise ku mutima natwe tubatekereze reka dufashanye umugambi utera intambwe ariko turashoboye
abajijwe indero abajijwe ababashize hamwe uguharuka kutumviriza kuganira ingendo kugashinga kwitubahiriza akazuba kabo gashoboka kandi bari gukenguruka bafatira akabo bose bizajejwe kugira ngo bazashire mu ngiro bose neza suze ibibazo bose bakoze kuganiriza. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ariko hakaba hari utaragira sabone cyangwa subscribe yoca araba munsi y'iki kiganiro aho byanditse akahakora, amaze kuhakora hacaza agakengeri nako nagakoreko, aje kugakorako hacaza tute canke all, uca ufyonda kuri tute canke all kugira uzokwamushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Reka tubasezere rero tubipfuza kubandanya muroranirwa, tuzoba dusubira mu bindi biganiro. Bye bye.